muri bike nabona bishikira fani nkaca mfatira no kuvyanshikiye ubwo buzima nkasa nk'ubuha icitegererezo kimwe narabonye yuko isi hindagurika bica bimpa rero gukomera muri jewe rero jewe ndi umuntu akomera kandi ndi umuntu arinda kintu cose simfa kunyeganyezwa na utuntu tumeze nk'uku simfa kujugumira atantambara nta kunesha kandi utarize mushobora guhozwa kuri mwisi ugenda uhura n'ibibazo ugenda uhura n'imifunda ikintu cyankomerekeje mu buzima ni igihe nabaho numva ntashaka kubona umuntu n'umwe ku isi ariko Yesu yarabyoroheje nkunda abantu abantu ubunye nivuga ati jewe ubunye abantu asha n'inshuti zanje ndakunda umuntu kwera izobikora ivyiyubahisha n'Imana iziragakengegwe. Shalom shalom akunzi ba Agatek TV twagarutse na Agatek TV muri kumwe nanje irahinduka no musi twahinduye introduction ubu ni shalom shalom na bintu vya hello guys turi muri shalom shalom so nkuko mubona rero uno musi abatumire beza cyane n'abatsinzi na mahasa adasa abafoji mail basa neza cyane baratsagatsa guma bamwenyora yewe mana yanje kadeke kubimara tubanze kwa tubaramutse duhera mu buryo ni nga mu buryo mumeze neza bashima Imana amazina yawe amazina yanje ni Jane Nizigama. Okay, Jane Nizigama. Nanje ni Constance niyo kindi Constance niyo kindi ndetse na Jane nkuko mubabona abameze neza cyane murabazi bamwe murabazi ndetse n'abandi mutabazi anduka sinzi yo muba muri sinzi ibyo muba muri badufitiye gishigiye bitandukanye so ikibazo cyambere shaka kubaza nagumye numva ngo muramahasa vya seriye muramahasa ntubesha abakunzi ba Agatek nibaza badutera amaburi ntubona ko turiyo uya bon ego kubona ni kimwe je ndashaka kubabona nkavuga ati abantu namahasa sivyo kweri cyambere mwambaye impuzu zisa mutwenga cyo kimwe mwese ndabesh abakunzi bacu ntabwo twabahenda kandi turabakunda ari nabo babosi bacu turabagenzi ikigeretse kuri ico dusangiye urugendo ruja mu ijuru turacarindiriye umwami Yesu ngaha niyo mpamvu rero turacarabavukana muri Kristo. Shaka kubaza ikibazo Jane murubatse bimeze gute canke muracari ingaragu nkatwe oya turaba mama uri umumama w'abana bangahe abana benshi cyane 8 yararondotse ko muri 8 harimo abo ndeze urumva ko nyene ari umuryango wagutse cyane ndetse na Constance murubatse canke genda panze oya toge nguko mwubatse murafise umugabo ego ndi umumama ndi na w'abana ariko je nari nzi yuko kiri inkumi hari no muntu yabingera ati reka je ntumva turaharira turasheta n'amafaranga mubagira yanje ni inkumi yahehe ubona abo nabo nyene baranyase gose bararengeje bijyana n'urarengeje ku buryo utobukiro umugabo nawe yovahi reka share reka hari amwega mu cyaro karabigene musa nindeyo nyikoza reka uwawe abahari wanje rero yaje vugica ntiyarajijemo okay tugira kuri Constance ni umukinyi wa filme kuri benshi baramuzi ndetse namperutse no kubona indirimbo aheruka gusohora ndetse mwiyumvira none Constance kuririmba ndetse na filme abifatanya gute canke ni impano ijuye ivyo kuririmba canke bimeze gute
oya ku bantu basanzwe bamenyereye ntabwo mu ndirimbo ndi mushasha ahubwo wanashima indirimbo nizo zatanguye imbere ya firme. Okay, natanguye ndi muririmbye guhera 2018 rero ntabwo bingora cyane kuko ninjiye mu by'amafilime sanzwe ndi muririmbyi numva byose nshoboye kubikora rero n'ubu ndabikora byose naho nyine hagera igihe ugasanga hariho icyarushije ingufu ikindi ariko kuri ino ncuro ubu ndi ndaririmba muga filime ntabwo nahagarikije byose usanga hose baririmba kuririmba no kuna na firme nicyo kintu gikorohera cyane byose biranyorohera byose birakorohera ko uheje kuvuga ati hariyo kimwe usanga carushije ingufu ikindi impamvu ivyo biba filime nsanga yarushije indirimbo muri filime nkina heshi naho iwanje ntaba ndimo ndakora ibikorwa mugabo cyo usanga nko basi dufate nko muri filime nka 10 zasohotse Bujumbura gacu usanga nka 5 canke 3 ndimo okay. Jane uri mukinyi wa filme canke bimeze gute? Ndo muririmbyi. Uri umuririmbyi. Okay, kweko utaja muri filme na igihe cy'Imana ntikiragera. Okay, umaze kuririmba mu indirimbo zingana gute canke bimeze gute? Iyi ndirimbo turi kumwe n'umuvukanyi wanje igirandwi. Igirandwi. Okay. Tuja kuri Constance ninde yakwinje muri filme? Kugira ntangore. Yego. Nije navyiyumviriye vya filime natanguriye kuri filime yanje yitwa Ijoro jewe nyene nije nafashe ingingo ndayikoreye filime ndarondera aboyibamwo ngirirwa amahirwe ndakinisha Fanira Vine muri filime yanje natanguye mu nyuma rero Fanira Vine nawe yandiruka arankinisha yego. Okay, naho mwahuriye na Fanira Vine ndabona hari amafilme menshi maze gukinana nawe agiye atandukanye ni cyayi kikorohera gukinana na Fanira Vine? Icyambere kimwe cyo nuko twese tubimenyereye kandi ikindi mengo dusa nk'abavukana umva mba nisanzuye mba numva nyene merewe neza nta kibazo na kimwe mba afise ahubwo ambwiye ngo nje gukiniwe mba numva nezerewe cyane nyene nawe yombwira ngo ndareyo kabiri gatatu mba numva mengo nta kibazo bintendi kwa Fani. Yego. Okay, wumva nyene uryohewe uri kwa Fani. Hari abantu benshi baca bavuga ati iyo umuntu yakinyeye n'undi muntu haragera igihe umwana agakora avuga ati reka jewe ngende kwikuza ndakina amafilme yiwanje sinze ndaboneka amafilme y'uyu muntu twama dukinana misi yose biramaze gushika ikiyumvira ati jewe hazogera nk'igihe sinsubire gukinana na Fanira Vine. Oya nikirashika nubwo igihe ari cyo gisobanura ibintu biba bijanye n'ico gihe ivyo ntavyo ntegekanya muri jewe ari bikunda twoguma dukina mpaka tugakukuruka tugasigaza abakiri bato. Okay, hari filme isohotse vuba ya Mwamikazi wakinyemwo biboneka ko menga mu gukinisha ibintu by'ubukomedi byinshi ukara gose bijya bintu birakorohera cyane. Jewe sinzi ingene bigenda. Wowe nabishika tu. Je mbona bishika kuko nivyo mvuga keshi nta nubwo ari byo baba bananyandikiye. Je bampicerekezo carore uko imeze ahasigaye ntanguye impana sinzi yo ndihukira. Wowe ratujewe ndavuga setu. Urumva bambwiye nti tugukeneye mu gicapo cy'umuntu vy'ukuri yagize ishavu. Urumva nyene ncamburya muntu nyene urumva bo baho bambwiye ahubwo gushavura je nca ndaharenza. Jewe ndaharenza aho bambwiye urumva aho bambwiye basi nko kuyidoga bambwiye ni idoga 5 nca ndenzako. Ni sinzi yashazana nayo majambo rero jewe sinzi ngira navyisanze. Tuje mu buzima bw'ijya firme gatoya ni firme ubona yuko ukina uhamana cyane n'ujya mwana ujya mu bosi wawe
eske kuri wowe birakorohera cyane kuguma umenga uri kura fight bon uri kuragwana cyane n'urya mwana wa boss bivanye na role baba bampaye jewe irore ba wampaye atari role hava imvuna kaguru canke akaboko jewe nta kibazo na kimwe mba numva naho wonkinisha umwaka wose unkinisha iyo role nta kibazo na kimwe ni yahe role bamaze kuguha muri firme ukavuga ati je ntashoboye ntayo karabaye ntayo example kuva ntanguye filime nkumva ntingagwe ati irore je no kuri kwimana no kuri je murangoye ntayo kuko naho noza gukina wanteguje kwa rupfurira imene kuri urayakorora ndabira ukira we kumbwira nta bindi okay tuje mu buzima bw'indirimbo aho ubona muri kumwe na Jane mwaratanguranye canke mwarabona nyama muratwe byumvira ati je ndabona yuko kuririmba twojana ibiki n'ibinini mu bisanzwe Jane twabonanye ari umuririmbyi mugenzi wanje hama tuba inshuti hama tubona yuko bitoherera kuba inshuti canke kwamanye nemengo nduhagarariye igikorwa canke ndura abantu bimeze gute na gute cha dufata ingingo ko twokora ikintu amajwi yiwiwe nayo wanje agiye hamwe yuko twumva yuko yotanga message nzima cha rero twicara ahantu turakora indirimbo anashima simwe gusa naho babonye iyimwe ariko inyuma hari izindi nyinshi urumva rero novuga yuko ahubwo abakunzi banje banyitege cyane kwa Jane nizigama kuzohora bambona cyane okay Jane irya ndirimbo isiguye iki kuri wewe irya ndirimbo isiguye kuri jewe atantambara nta kunesha kandi utarize mushobora guhozwa rero irya ndirimbo ifise byinshi kuri jewe ukuri mwisi ugenda uhura n'ibibazo ugenda uhura n'imifunda kandi tugarutse ntato ari jewe hari benshi bari mu ntambara hari benshi bari mu bitaro hari benshi bafunzwe hari benshi bagwajije abo bose biteze kubona ukuboko kw'Imana biteze gutabaza Imana kugira Imana yumve ugutaka n'ugutakamba kwabo ibishure ni cya kintu umaze guhura naco mu buzima kikakubabaza ni byinshi tubwire kimwe cyambabaje ntumva ko kuba kwisi no kutabaho arico kimwe kuri jewe narabuze umwana wanje w'ikirondamfura bavuga umwana wa kabiri ya uwo mwana yabaye nk'usokowe nto kuvuga gusokorwa ikintu muri wewe ukumva kumanyutse igipande ibintu byose imifunda ni myinshi ariko hariho ikintu kiza ukumva kuzosubira kongera kwirema nguwe uwundi muntu ko bishobora kugorana nico kintu cyamanyutse muri jewe ntumva kumenga kwiheba ndihevye nta Chelsea yaraje arahanagura cyane gose Constance irya ndirimbo isiguye iki kuri wewe irya ndirimbo isiguye nkuko mugenzi anje abivuze isiguye ubutumwa bwo guha abantu kugira bumve yuko ikibazo wowe burimwo kuko irimwe amajambo avuga ngo Imana izobikora izokwiyubahisha kuko ari Imana izira gakengerwe rero irimwe amajambo avuga yuko ikisigura kuri jewe nuko atantambara na zimwe umuntu yoba mu Imana itoshobora kumukuramo kandi nta nahantu heza Imana itoshobora kugeza umuntu yego ari cyo kibazo nabajije Jane ni giki kintu umaze guhura naco kikakukomeretsa cyane mu buzima kimwe dazi duhura na byinshi kimwe ikintu cyankomerekeje mu buzima ni igihe nabaho numva ntashaka kubona umuntu numwe ku isi nkumva ari je nshaka kubaho jenyine nibone basi ntabona umundi muntu numwe kuko hariho ubuzima nabayemo ku buryo mbona yuko abantu
hako mbonana n'umuntu canke mbana n'umuntu umengo nufuma mbana n'igikoko kuko nabona ko mengo mwisi nta muntu numwe mwiza hari. Yego. Hari habaye iki? Naraswe bihagije. Naraswe guhera mu nzu. Guhera ku bavyeyi. Kubo tuvukana. Ku buryo mbona abo bahavuye atawundi muntu. Kandi nabona bivanye n'ivyiyumviro vyanje vyagwana, nabona yuko bitoshobora gukunda yuko umuntu ashobora kukwanga uno munsi ejo akagukunda canke akagukunda uno munsi ejo akakwanga. Rero muri ico gihe rero narababaye cyane gusumba kuko nabona mengo gupfa kuri jewe vyondotira kubaho. Yego. Ni hatari. Ariko Yesu yaravyoroheje unkunda abantu kare abantu ubunye nivuga ati jewe ubunye abantu asha n'inshuti zanje ndakunda umuntu kwera kare uri nk'umukobwa ho Yesu Kristo uri mukobwa byabari bindi igitsina gore naje naricuze cyatumye mbawe navuga nti abavyari bikunda mana wari kuza mwijoro ukampindurira hano meze ukuntu ukampindura kangira umugabo. Ego kwe. Okay, kuva utangiye gukinana na Fanny Ravine ni iki kintu umaze kungura mu buzima bwa firme canke mu bundi buzima busanzwe? Kuva ntangiye gukinana na Fanny ikintu vyanyonguye cyambere cyo vyampaye gukomera. Kubona yuko atantambara zidahera. Kandi kubona yuko uko vyogenda kose n'ivyiza bihari. Kuko muri bike nabona bishikira Fanny nkaca fatira no kuvyanshikiye ubwo buzima nkasa nk'ubuhi icitegererezo kimwe. Narabonye yuko isi hindagurika. Bica bimpa rero gukomera muri jewe. Rero jewe ndi umuntu akomera kandi ndi umuntu arinda. Kintu cyose simfa kunyeganyezwa na utuntu tumaze nk'uko simfa kujugumira. Ati rero ubunye wowe nta kintu kikunyeganyeza uri strong woman. Kugira ubone ikintu kiranteye ubwoba kwera. Oya vrema kiba cyazananye nabuzukuruza bacu. Hari igihe umuntu aba inkazi akaba ari umwe mugazananye n'ingabo kavuga nti kwe nkata kuku uba bazaba bamfashe uko. Okay, Jeanne indirimbo utegekanya uvuga ati jewe hari hindi ndirimbo mu minsi za dushaka kubaha. By the way nabonye yagiye kuri ntuza yawe kuri YouTube yawe iyi nyamuheruka gusohorana. Yagiye kuri channel ya Jane Nizigama. Jane Nizigama. Okay. Donc ndibaza twitegengira n'izindi ndirimbo bokubo nyinshi cyane zirahari kandi zimeze neza. Zizobagira neza bimitima yoroheje. Abantu bari abakunzi bacu ba Agate TV tugende tugire subscribe kuri channel ya Jane Nizigama. Indirimbo yitwiza yubahisha n'ukuri turabasaba. Tugende n'ukuri kwima munyaragasi. N'ukuri babakoze turabasavye. Kandi murazi ko amaboko asaba batagira ntibatayakora. Nibagende bakubitize yakajisho basi. Kandi ndazi ko muzoryoherwa. Munyaragase mugende mugire subscribe ndetse mushigikire ibikorwa vyacu ndetse n'ibikorwa vya bene data. Ni hehe hantu muri firme uvuga ati jewe ahantu sindahagera? Cyane kure cyane wanashima nta nakarobo ndagerako. Aho nshaka kugera. Kare. Shaka gukina filime zo mu ndimi zose. Genda mu bihugu byose. Kareka. Ni kure. Aravuga ati ngaha ntani. Ntaravuga izo mu kinofunofu reka.
urataje sindagera yowe ariko aho ugeze by the way urashima je no kuri ndashima Imana kuko bimpaye amahoro ikintu nkunda muri byose n'ikintu kiba kimpaye amahoro nagiye urashika nk'umufasha akakubuza kugatsi rero burya Constance je murumenga ibintu vya filime ubanza kwanza kabibangira gato yo Imana nayo irazi yuko ivyo bivutse n'ukuri yo banshize nko kugise rero iryo jambo ntajya arambwira kandi yo Imana imuzibire ntazobivuge kubera yo batumye nza niyumvira vyinshi byo nahevye vyose kwiyumvira wotusura kandi bikagaruka muri filime niho hantu hambere ngirira umunezero urabona dufate basi mu buzima bwanje busanzwe je ndi muhira nta munezero ngira nkuwo ngira ndi kunda filime kandi mba numva ahubwo nshaka ahantu hajenye ni hatuje mugandi muri filime mba numva mengo ndimwo urumva zijya nyigisho kubera mba nzi nti nihagira umuntu andaba jewe Constance yari umuntu adashoboka akabona ivyo nahuye navyo azohinduka rero nkacangirirwa rero n'ubuntu nkaca nkunda gukina role z'abantu bakora akazi ko mu nzu ya rero keshi ndaryoherwa nkavuga nti haba hariho umuntu ameze nk'uku kwanje canke yitwara nk'uku kwanje ati azikubita agasha hinduke ntabanje kwanza niba ewe Mana no kwibagirana umutwe wanje uribagira gose mubanze muducishije ukajya karirimbo kanyu yego izobikora ivyiyubahisha n'Imana iziraga kengegwe erega vuga Mana nanje shikigwe erega vuga Mana nanje shikigwe ndabona Mana yanje hari bingoye erega vuga Mana nanje shikigwe imbere yanje Mana hari mitwaro erega vuga Mana nanje shikigwe izobikora iziyubahisha n'Imana iziraga kengegwe. Merci beaucoup mwakoze cyane gose nizere ko n'ikindi gihe twatuma ko muzoza mutwitabira kama sivyo none turahari pe murakoze cyane ego merci beaucoup Jeanne mwakoze cyane ndetse nawe Constance wakoze cyane ya abakunzi ba Gatech TV ntitwibagire kugenda kubashigikira tugende kuri YouTube channel yabo turabe Jeanne nizigama kugira ngo dushobore kugira subscribe ndetse tushigikire ibikorwa vyiwe ciao ciao